Umugabo adafise amahera n'umugabo ubona yegereye urugo rwiwe, n'umugabo ubona asohokana n'umugore, n'umugabo ubona bagira imigambi n'umugore bakamenya ingene biyungunganya kugira ngo barabe ingene bashobora gukora ibikorwa, bashobora kwiza ukwezi guhere, bashobore kurira minervare, bashobore urumva gukora utuntu twose two mu rugo, bakicara bagaplanifi. Ariko uyu munsi hari n'abakobwa bigitangaza breve, n'abagore si n'abakobwa gusa, aguseduiza gushikaho wewe utumutwe uri umuntu w'umugabo. Twaranabibonye ndiko ndababwira ntumwasi mukuru n'umugore. Ugasanga Shalom bakunzi bacu tubana kw'Imboneshakure hori CANAAN TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Birashoboka kushobora kugura ino video uri mu bihe by'umunezero, tugukomeza ukomeze mw'iyo nzira ni nziza. Bishoboka ko naho nyine ushobora kuyugura mu bihe by'umubabaro, ariko naho nyine tukuremesha ko Yesu aracagukunda nubwo uko bimeze kose. Biranashoboka ko uheje kuyugurura hari bitagenda neza mu mutima, wumva ucitse intege wihebuye, ariko twibutse ko uri igiciro kinini, Imana igukunda kandi kuzi mu mazina yose. Nubwo abantu bashobora kuba batakuzi ariko Imana irakuzi. Tugize umugisha kuri hori CANAAN TV, tubona akajyo kuganiriza umuvyeyi aho twiga ijambo ry'Imana muramuzi, ariko nyene n'ubu nyene nongera kubivuga uko birashoboka akaba ari ubwa mbere umubonye. Reka tumusabe yidonde badukurikiye hanyuma cana dusengera. Yesu ahimbazwe cyane. Aciye ndaba agomba kaje senga ntaco nsenga. Mbanza nibwira abantu bamenye abatari bamenye. Je mu mazina banyita SEMIRENGO Renilde. Nkabandi umuvuga butumwa mu ishengero bitaga Hizonde zame. Abandi n'umuvyeyi w'abana bane. Ngira ngo birakwiye. Abandongoye niki kimenyesha makuru. Ariko uyu muvyeyi sinzi ko mwe muha mubibona igihe cyose aba yamaberewe. Urumva kubegwa. N'umugabane w'abana b'Imana. Wow. Kandi urumva biraryoshe kumanya n'umuntu asa neza, biraryoshe. Ntako bisa kubegwa ugaca wongera ukambara ubwiza bw'Imana. Cyane. Biba ari ibintu by'igiciro kinini. Ndakuda Yesu kuko agira neza. Kandi araduha amahoro yiwe n'umunezero. Cyane. Naho taba dukwiye kunezerwa ukabona guhaye umunezero wiwe. Kumva uguwe neza mu mwami. Yego. Uzi ko nubwo ntibisaba ko umuntu aba afise byinshi, bisaba gusa ko aba yifitiye amahoro atangwa n'Imana. Henda kubwire kiri. Sa. Hari abantu hariho umuntu umwe ngira cyayiyumva. Akunda gucokoza ngo kashi. Nukuri ndababwira. Amahera nukuri amahera ni meza cyane gose. Mugabo amahera ntiyo guha amahoro. Kuko hariho ikigeragezo gishobora kukubako. Naho bufise ubutunzi bungana gute. Urumva? Ngo butenze ntubibona. Mbe ngubu urashobora kuba ufise nk'ingwara mu mubiri. Kandi ufise amadolari atagira uko angana ku konte, ufise amayero, ufise amarundi, ufite ushaka byose. Mugabo ukamana umusonga w'ingwara, aho wogira umunezero by'ukuri atari Imana woguhaye. Cyangwa ukaba ufise ikindi kigeragezo cy'umwana, cy'umugabo, cy'umugore, umuntu mwamana mu nzu ukabuzi ko atamahoro ashobora kuguha wo yaronka. Ariko ikintu kimwe nabonye Gatiere ishaka kuguha amahoro ni Imana yo mwijuru. Nukuri ukumva ukomenga ikibazo si wowe ucikoreye, ukamenga hari uwundi muntu kandi abahare gacikoreye. Ko Yesu yaranabitubwiye ngo abarushe mwese abaremerewe mwese nimuze kuri jewe ndabaruhure. Wow. Iryo banga ese icompa abantu bakarimenya. Wow. Yo tubayeho mu buzima abantu batumva ugukora kw'Imana, bamenye ko ari wo muvyeyi wacu adukunda. Jewe nukuri haraho nukuri ndababwire abantu b'Imana muri ko muranyumviriza. Sivyo nigirisha. Narabonye amahoro umwami atanga. Yesu atanga amahoro. Yesu atanga umunezero. Yesu atanga icubahiro. Yesu atanga ubwiza.
nukuri Yesu atanga ubwiza yego araguha amahoro nawe ukayobegwa yes mbega ayo mahoro ariko ava ivyo ahora bigutera ubwoba ugasanga ntacyo bikikubwiye ugasanga uvuga uti byo byose ntacyo kandi burya Yesu aragahezagirwa nukuri nubwo ari baduhezagira urazi gituma akwiye guhezagirwa none Gatieri hari ikintu ubona atane akantu na gatoya ushaka kugikora ko wewe ata naho uraramwo hari ikintu ushaka gukora wo kwita ku rutare ukagwana ukagikora muga hari ikindi kintu udashobora none ko ari wakubwira ati jewe byose ndabishoboye je ndi hejuru ya byose none ko rika abantu batomuhungira kandi hari intahe zifadika zivyo yakoze ari abantu bari barahebwe ari kahebwe ari imboregwa zimwe zo mu rwego rwo hejuru ariko igitondo kimwe bakamwegera akabahindura abandi barabadroge bamwe bo mu rwego rwo hejuru baramumakanivo bicana bagira iki ariko uyu munsi arabakozi b'Imana bahindutse abandi barabasambanye ruhebwa ariko ugasanga barabihevye shiraka ko hari nabandi baza kurondera amahoro mu bapfumu umupfumu nta mahoro yo guha Satani nta mahoro atanga ngenda kwereke arashobora niba ari ikintu akakigukiziki muga akaguterereza ikindi kugira wowe unezerwe n'akantu agukoreye kuko nawe nyine tega Satani afise ubushobozi wibuke umunsi Mose aje kwa Farawo Mose ntiyafashe inkona akayiterera hasi Farawo ati petit problème ibyo ni ibintu bito cyane ati ngo nikoneshe ahamagara abakonikoni biwe bataye inkoni nyinshi mugabo ubushobozi inkoni ya Mose yari irusha izo nkoni zindi izo nzoka zose inkoni ya Mose yahindutse inzoka ari imwe izindi zihindika inzoka ari nyinshi ikirabumiragura bwose yo wibaze ko burya bushobozi na Mose ntavyo yarazi ko buri muntu afise ntabwo ariko iramira rero n'abapfumu barashaka kugukiziki mugaba gushiramo ikindi kugira ugume uja kubarondera ariko Yesu yagukijije haleluya atanga amahoro haleluya agukiza vyose wese ukabona ari muri wewe uzi ko umuntu ashaka no kugira ikibazo nkuko waroheje kuyivuga kandi akagira ikibazo inyishu yacu agifise mu ntoke nkuko Mose agifise mu ntoki nukuri siniko ndabahenda nuko abantu badakundira ijambo ry'Imana iri jambo rifise ubushobozi iri no bivuga no mu mahanga yose rifise ubushobozi igihe ugizeye urumva igihe ugizeye ukavuga ngo ndizeye ko aya mahoro wasezeranye mwami ndaje kuyagusaba kandi uyame nukuri ko Imana utayaronka urero nukuri uyabona kandi asagutse ari menshi cyane ko dufise umwami w'amahoro vraiment cyane ko ubiravye mwisi Yesu yavuze ngo mwisi muri n'amarushwa ariko muhumure je naranesheje nta muntu mwisi n'umwe haradafise ibibazo ariko dukwiye gutumbera Yesu wenyene niwe muti niwe nyishu ibibazo byose tugira yarabivuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo tugize umugisha kubakira murakoze no kwiza interano mutubariye ariko mbere ko dutangura n'umuco canke n'umugenzo wacu kwino mbonesha kure turasenga reka senga Imana senga data muri mwijuru n'isi mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe tugushimiye kubw'uno mwanya duhaye wo kuba mwakina kiganiro turaguhaye kaze uzubane natwe uzutugirire neza uzuganize imitima yacu dusenge abadukurikiye dusenge bari ko twumviriza dusenge bari ko bana natwe bari mu mpande zitandukanye ku migabane igize isi bakunda ino mbonesha kure dusenze Imana ngo basanga ubambika ubushobozi imitima batareka komeze guhembuka kino kiganiro turagisengeye uzubane natwe ibyo ugomba byo bivugika ibyo utagomba ntabyo dushaka ushiguheje mu izina rya Yesu amen 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 murakoze mu biganiro twagiye dukurikirana ku mbonesha kure hori CANAAN TV hari ibiganiro bishika bibiri twumvije dusigarana ibibazo hari aho mwavuze ngo umwasi w'umugabo no mu gihe afise amafaranga ngo ariko umwasi w'umugore ni mu gihe naho atagira amafaranga birasa naho ikibazo cy'umwe ari nyinshi y'uwundi kandi bigasa naho
inyishu y'umwe ni kibazo ku wundi kubera iki mwavuze ko umwasi w'umugabo ari mu gihe afise amafaranga twabitahuye neza urazi gituma nkubwira ngo umwasi w'umugabo sabagabo bose ntibanyumve nabi n'umugabo atafise ubwenge bw'Imana ngo amenye ko amafaranga ari igikoresho ariko ntibe ari we mwami wiwe yumve ko amahera amushobora kumukoresha ibyo abonye byose uzurabetieri umugabo atararonka amahera ndabigusavye uzugende witegereze umuntu uko aba ameze atagira amahera n'igihe yaronse iyo umugabo adafise amahera n'umugabo ubona yegereye urugo rwiwe n'umugabo ubona asohokana n'umugore n'umugabo ubona bajya imigambi n'umugore bakamenya ingene biyungunganya kugira ngo barabe ingene bashobora gukora ibikorwa bashobora kwiza ukwezi guhere bashobore kurira minervare bashobore urumva gukora utuntu twose two mu rugo bakicara bagaplanifi ariko hinga yaronke sigara avuga tumviriza rero Madame, imodoka ngiyi sivyo Madame rasiyo ngiyi utusigara ugenda ubona buhoro buhoro atangura kuronka abagenzi bamutera amashugwe bamubwira ko ari igitangaza bamubwira nawe akajana nago ugasanga yagiye mu yandi masirikwi umugore yagira ngo aranavuga Madame wewe none uza amahera ndayakura ari ntaye nigeze kumva kandi yari umuntu asenga hewe ngo atangura kuja gusohoka gataha saa 4 akatangura kuja arataha saa 6 jijoro umugore akavuga erega jewe mbari mu ma business urumva asigara arapotera apoterera muri ba bantu barara mu maboite bagira ikizwa araheba kubera iki kubera amahera iyo yafise ututangura kugendana n'abantu umengo muri mu rwego rumwe kandi abo nabo ushobora gusanga bafise indi nyifato itajanye nuko we wari umeze kandi ukumva umengo hariho abantu utagishaka kugendana nabo kubera hari urundi rwego umenga washitseko ugasanga rero ayo mahera kubereye iki intambamye ikomeye ikindi kigere kabiri nanakivuze iyo ufise amahera hari n'abakuzako bakurondera barondera inyungu kuri wewe uyu munsi hari n'abakobwa bigitangaza bre n'abagore si n'abakobwa gusa aguseduiza gushikaho wewe utumutwe uri umuntu w'umugabo twaranabibonye ndiko ndababwira ntumwasi mukuru n'umugore ugasanga agukorera ibintu no muhire batashaka kugukorera nawe ugatumutwe urumva barakushaka kugupangira umupango kavuga tujya tuteza ku murongo byanka byakunda kacu usanga urugo rwawe rugize iki ya mahera ni yakuzaniye ingorane uko abantu bafise amahera by'ukuri barafise ingorane ho ngaye wacu rana n'ubukene burahari baguhiga kujya bahiga jibiye bagakora ibishoboka byose n'imiti kajamwo n'imiti ukajamwo rero umugore hajya mana yanjye ndi umugore nanje ariko hajya abagore turi babi umugore arashaka kugukorera ibishoboka byose akakuraguriza cyangwa akagukorera ibintu kugira ngo utumutwe ntuzaniwe yigeze kuvuga ngo Rutayisire yigeze kuvuga ngo umugabo yikora muhanura ngo urumva ngo jewe ngo umuhabara wanje ngo amakeya acaramubwira ati jasikeya ni customer care urumva customer abatacumba customer care ni kuntu witaho umukiriya witaho umukiriya ukamufata neza ukamutwengera kamubembereza kugira ngo umukureko agushorere nabo bana ba customer care arakora ibishoboka byose kuko nta n'ingorane muba musangiye nta
n'ingorane ziba zihari hagati yanyu we icyo abashaka n'icyo agukuramo rero umugabo akaca ajyana nago kumbe nawe ariko arondera iryo faranga kandi nawe ugashaka cyangwa uwo wifuje hari igihe ubona nk'umukobwa cyangwa umugore ukamwifuza mugabo kubona atafise umuha ukavuga uti jewe n'inzu ndayigura mugabo ndamuronka ugasanga uri gukora amakosa ariko ukibagira ko umuhira hari agahinda wahasize hari amarira wahasize kandi ayo marira nayo ntashobora kwijana ibyo ndabikubwiye amarira y'umugore ntashobora kwijana amarira y'abana ntashobora kwijana harakana numvise mu minsi iheze ngira ngo tuzokagira ko cyane n'umuntu yari ni bano bantu baririmba indirimbo benshi abakizwe bazita ngo ni indirimbo z'isi ariko umuntu yavuze ngo uzote urabaje kuvuga ngo abagore si abantu beza cyane yigeze kuririmba aravuga ngo umukobwa ngo abona ikinyenzi ngagataruka akagira ubwoba ngo ariko ngo ntibimutera ubwoba gukorora inda yego ntibimutera ubwoba gukorora inda nibyo ariko rero reka tugaruke ku mugabo niwe turiko turaganira ko muno mwanya uri kurabiraba urabona ko umugabo ngira ngo ni karemwe uribuka mu itongo rya Edeni igihe Imana yarema umugabo bahora baganira n'Imana bagatera inkuru ariko naho tubona yigeze yandika indirimbo amapoeme yo kuryoherwa ariko umunsi yabonye umugore yahise atangira kuvugishwa kuko urumva umugore ubundi ni kiremwa ciza umugore nukuri umugore ni kiremwa ciza kuko umugore iyo atinjiwemo n'inzoka yo kugira nabi umugore urumva ni umuntu avuga buhoro n'umuntu azi gutunganya ibintu neza n'umuntu vrema ashobora kuzana akanyamuneza aho abantu baba bari akora azi gutegura Imana yamuhaye finesse mu maboko yiwe azi gutegura neza mu nzu azi gutegura ibifungurwa arazi gutumbereza ibintu rero umugabo kumva afise accompagnement y'umuntu nk'uyo biraryoshe cyane biraryoshe rero mugabo ikibazo aho kiri nuko umuntu abicurika wewe ntumenye ko ushobora kugwa mu maboko ya baderira none Samusoni ahuye na Derira yo Derira ntacatakora bere ari kuri misi kandi umugabo Samusoni ntavyabona akamubarira yo Samusoni ndagukunda kamugirira ibintu akamukaresa kamusoma urumva Samusoni rurarendeka ati naga Samusoni ati sevema turazi kuri gitangaza we iyo ndavyize imbaraga ufise ziva Samusoni aramuhenda rimwe aramuhenda kabiri aramuhenda gatatu Derira aramubarira ati Samusoni jewe ndumva no kwiyahura nibishoboka urukundo ndagukunda wewe ntushaka kurunyereka kutambarira Samusoni amena ibanga n'abagabo benshi arabataye ibanga kubera baderira bagata abana babo Thierry ugasanga muhira ntarasi ashobora kubatanga cyangwa siga ibiharage n'umuceri mugaderira mujana mu kabari imisi yose akujya amabrochette n'inkoko agafi keza mugabo akibagira ko abana biwe ejo azobakenera umugore wiwe ejo azomukenera ni bangahe bahora bagaruka Thierry ibintu byaraheze ariko tugaruka aho hantu ntumva ko ikibazo kiri ku mugore adashobora kwita ku mugabo wiwe mu gihe inoti zihari erega reka ndakubarire ingorane ahiri si kuvuga ngo ntamwitaho aramunanira wewe umugabo mu mutwe yumva ngo ibintu birakwiye ni n'abanatanze hariho n'abayitanga ratio ndetse simvuga n'abatayitanze hariho n'abayitanga n'ivyangombwa umugore akeneye akabimuha vrema ugasanga urugo rurimwo indya zirahari ziranasesekara mugabo burya indya sizo ziba zikenewe gusumba haba hakenewe ubwo rukundo hagati sivyo ni bimwe nariko ndakubarira navuga ku munsi weje umpanura abagabo urumva umugabo ugasanga we ntazi yuko iyo absence yiwe hari ikinogo iri kwirajanamwe umugore n'abana biwe kuko ibyo bintu ariko arakora n'abandi bazobikora uko abariko aravyara cyangwa ashobora no kugaruka wa rukundo yabima abana ntibarumuka jewe hari umuntu nzi ngaho Bujumbura se yarabahamagaye yarakoreye ikibinyina pe
arabahamagara ati nimuze ndabahe ibintu. Umuhungu aravuga ati ntabyo nkeneye, bigumane. Ati jewe nzogaruka imbere yawe nje kuguhamba. Kandi byabaye uko nyene. Icyo umuntu abiba nico yimbura. Uri kuravyumva? None wewe ndakubaza, ibaze gutabuka ugakora ariko ibintu byawe bikazoherera kuri wewe wenyine, bigahera izina ryawe rikibagirana, ukabona ata mwana n'umwe muzima washoboye kuinvestisamwo ngo avemwo umuntu. Urumva rero amahera ku mugabo n'ukuri atari umugabo se n'ukuri bamba baresi bose ndiko ndavuga mugara majority abantu bakize. Ariko uribaza gufatana vacances n'umugore wawe ingene biryoshe, uribaza gusohokana n'umugore wawe ingene biryoshe. Ariko uyisohokanye urabesha d'abord, uvuga ngo ugiye mu mamisyo, ibintu byo cyangwa nama hoteli mujya mu kihisho ukajya n'ahantu abantu batakubona. Iyo musohokanye muja mu cobo ntimuja nahabona, umenga uri mfuku. Ariko igihe usohokanye n'umugore wawe ugenda tete hote munezerewe, abantu bari mu mahoro, bari mu munezero. Ariko wibuke ko iyo umugabo nkuko bivuze amaze kugira amahera ni umwasi, acaba umwasi. Mugabo mwico gihe umugore agomba kuguma muganza nkuko yamuganza mbere. Ndabyise kumuganza, umugore agomba kuguma mushira ko amategeko, noneho amubone yatashe saa 12, amubone agumye ngaho, amubone aguma mubona ngaho, kandi amafaranga ari mu madira arondera amahera. Iyo tubigenza gute? Urumva Gatieri sa nivyo nakubwiye ibyo ushaka kuvuga. Urumva iyo umuntu amaze kuja mu madiri manini birakenera sevre ko ahura n'abantu, mugabo akamenya akagira des limites, sivyo? Akamenya ngo hariho amasantarengo. Nushobore kujuraza kuvyura abantu baryamye. Ega biradestabiliza n'abantu mu bantu. Ibaze n'abakoze barabakoraririye bakugururira. Nivyo nta gaciro biguhesha. Ukaba umuntu amenya gushiraho umurongo, discipline. Ibyo byose biva ku muntu by'ukuri afise ubwenge avuga ati jewe sishobora kwica urugo rwanje kubera ubutunzi Imana bibuguhaye kugira ngo ruteze imbere, niba ibuguhaye kugira ngo wonone n'ibyo wari warubatse. Kwamenya uti hari amasaha yo gutaha, hari ayo gukora, hari ayo kuruhuka. Erega Thierry, hariho ijambo rivuga ngo umugore ngo umugabo azosiga se na nyina abane n'akarama, umugore wa karamata. Bisiga mu kuvuga ngo umugore n'umusiga se na nyina n'akazi uragasiga, ukavuga uti hariho amasaha y'akazi, hariho amasaha yo kwiyokipa umuryango, hariho amasaha yo kwiyokipa abagenzi, byose ukamenya kubipanga. Ukamenya kubipanga, mugabo ntugume ahantu hatagira ikimazi ariko harakwica. Igana amasaha kuryama arakenewe. Ibyo bundi batwigishije ko umwanya mwiza umubiri ushobora kwikirininga, kwiyoza, kuregira ibintu byose mu mubiri ni mwitiro. Nawe igihe udasinzira itiro rikwiye, uwo mwanya nturonka kugira ngo umubiri urabe isukari, irabe amatoxine, ukuremo ibintu byose ibishire ku rugezo. Ibyo ntavyo uronka, uwo mwanya nta uronka. Ni vyiza rero ngo uronke umwanya ukwiye kuruhuka, nawe uronka amagara meza. Mbere yuko tuja ku kuntu umwasi, mbere yuko tuja ku mwasi w'umugore naho, nagomba tubibaze kuri ba bantu bihora bishika, ndavuga nk'abantu bishitse bakaronka amafaranga abagabo, bakaba kandi n'abashefu mu biro runaka. Kenshi urasanga abasekreteri babo ari abakobwa bambara neza, ari abakobwa beza. Kendi benshi wahoze uvuga ibyerekeye customer care, ubusanga bafata neza basheuje. Abo basekreteri ukasanga bafata neza abo ba chef, kandi kenshi baratwagwa. Mwico gihe umugore w'uwo mu chef akwiye kwifata gute kugira ngo wa musekreteri ntamutwara umugabo? Urumva biragoye icyo umugore yokora. Umugore biragoye ntacyo afise yokora. None ko atobwira umugabo ngo mwirukane, niyo mubwira ngo mwirukane, ahubwo bigaruka kuri wa mugabo. Bigaruka kuri wa mugabo.
mbega uyo musekreteri wiwe abona ashaka iki, ijisho ryiwe rirondera iki? Urumva umugabo niwe atiza kugira atansha akamenya ati umukobwa niyo ababona ari umuntu ashaka kumugwisha akamuhindurira service kugira ntibagumane. Bakaba umugore yokora iki? Umugore rizantambara umugabo atabishaka kugira ngo yoza kumusohora ntiyo musohora, ariko umugabo bimusaba kuraba mbega uyu mukobwa ni namwitega ingaruka niyihe. Kuko si by'ukuri hariho n'abakobwa baseduiza cyangwa akamubwira ati jewe hari teni ntashaka tishaka ko wambara gutya cyangwa ukamuhindura. Donc rero responsabilité ifise umugabo kuko ni wamufise ko autorité, umugore nta autorité amufise ko. Wa turashaka murakoze cyane. Umuntu ashobora kandi no kwibaza ku bagore, ku bansi b'abagore cyane nk'iyo mafaranga atayahari, abagore baragira ingorane icyo gihe, kandi umugabo ari umugabo mwiza kuko ataha kare, aba mu muhira aganiriza abana, akoresha abana amadevoir, ubwo umugore arahungabana. Icyo gihe woduganiriza haba habaye iki? Urumva reka nkubwire muri nature y'umugore nuko yaremwe ntiyaremwe cyo kimwe n'umugabo. Urumva abagore Imana yaturemye d'abord azi ko twaremwe gufa, naje urazi ko ari akantu keza. Rero umugore kenshi vraiment arakunda gusa neza kuko yaremwe, titwaremwe kimwe n'abagabo. Rero umugore igihe abuze utuntu dutuma asa neza arahungabana muri we. Ni nacyo gituma navuze ngo muri ico gihe umugore w'ubwenge abonye ko ubukene bubaye bwinshi akwiye kwegera Imana gusumba uko yahora, kugira ngo agumye umutima ahanga amaso yizera Imana ko ibi biharimwo Imana ishobora kubihindura akazi ibihe byiza byo kuronka ibikwiye, sivyo? Kandi ntaguma ari umuntu aguma jarja jewe ntibona nk'imangazini, je ntagira amahera nayo njamo aka nayo njamo ukevita igihe uzi faiblesse ufise mu kintu runaka ukevita kukijamo. Rero utusanga rero umugore igihe atafise ivyoye na Satani ramenya, ndetse n'abagabo baba bamubona kavuga ati rujya rugo. Kandi ntugire ngo n'umuntu wakurega anaza haza uri hafa z'ubuzima muri ko muracamo, acha tangura kujara kwi telefonesha akurungikira aka remikash canke ka kokash, agatangura kujara kubaza gute akwiganirisha. We nawe kubera ukeneye twuguru tuvuta, ukeneye wabonye akabiju quelque part urakifuje nawe mbega nukaronka gute, wahunda ati ntacyo ndakugurira, utusanga watwawe kubera ukeneye utwo tuntu twose. Rero igihe umugore adafise amafaranga nukuri abari mu gihe kitamworoheye, bimusaba rero ko aba umugore agira iki, aba mwijambo, aba mwisengesho, akibutsa Imana iki jambo ry'Imana rivuga, mwana uri umwungere wanje, umwungere yitaye intama ziwe, uyu mwanya nkeneye iki, ntabara Mana ngirira neza. Urumva ndinda umutima wanje ndike kwifuza. Urumva Imana iracira inzira abantu. Mugabo rero kenshi abagore badasenga, Mana yanje ntumbaze. Unabiravye urabona ko n'umugabo no mu gihe kiwa wamufitiye amakenga menshi. Niyagiye hari nahasohoka kavuga ati mbega uhagiye, hari nahazana utuntu, kandi umugabo akabona by'ukuri ku bintu ariko arazana hari ahandi hantu ariko arabikura. Mugabo kubera ari muri position de faiblesse ntibagira icyo bajya, ntibagira, umugabo akavyakira. Mugabo mu mutima yahwereye. Ukaje ubona umugore atwaye imodoka uzi ko akorera nk'ibihumbi 300-500. Ngurumva twagize ikirimba, urumva na ikirimba cyane ugura imodoka muzocishore gute, n'abagabo baba baguhaye. Rero umugabo ugasanga araho yabaye intama nyene muhira, magogo araho acafise avuga. Narabivuze ko kenshi abagore babesha muri iki gihe, ugasanga ari ibintu azana
ntashaka kubishitsa agerageza uburyo bwose abesha iyo byavuye agafatikanya ibintu ariko arifo ariko impera n'imperuka biramenyekana. Mu gihe kimeze gutyo iyo umugabo adashoboye gutanga ratio adashoboye gusatisfy atamafaranga afise umugore asenga kandi akorera Imana ni kihe kintu yokorera umugabo ku buryo amurema mu gatima bigakunda? Urazi ingene umugore asenga burya ndakubwire Gatieri hajya aye umugabo aramenya umugore wiwe nkuko n'umugore ashaka kumenya umugabo wiwe akamenya ati umugore wanje nukuri iyi ntege nke ntayafise. Hama ikindi wokora mu gihe ubona ko umugabo wawe by'ukuri ari mu gihe kigoye atabujya afise gerageza ujura muha utwo waronse utumwereke uti umunsi byagenze uko tudukoreshe gute. Niyo mwamugiye no kugura agafanta ucusha kunayamuhe we dusohokana kugira ngo n'abana babone ko papa hari icyo ariko arakora. Agumana icubahiro mu rugo agumana icubahiro. Hama urumva kuko wowe igihe uri kuramugayisha bituma n'uyu mwana wawe nawe ashikiwe n'ico gihe azo kwikomporta nkuko wikomporuse wasuzugura se. Hari abagore benshi usanga basuzugura abagabo babo mu gihe bashomereye bahura n'ikibazo kandi afise n'uburyo ntashake no kugitorera inyisho. Ariko umugore aciye ubwenge aramenya ati iki gihe umugabo arimwe ejo kizohera kandi ashobora kukwihora. Mugabo ugumuru uri umunyacubahiro ugume ubahisha urugo ntucu wigira igitangaza kandi nawe ari ibyo uri kurarobeza biriko bigukuzanira n'umuvumo. Rero numva ngo mu gihe cy'agashomeri cy'umugabo aho umugore abakwiye gusenga gose kugira ngo amanuke gose agire imirite gusumba nuko yarari kuko bari gihe kigoye kuko ubundi Imana uko yaremye umugore n'umugabo niwe yateza gutunga urugo. Mugaye igihe bibaye opposé Satani ashaka kubikoreramo cyane ariko umugore w'ubwenge niwo mwanya wo kwegera Imana gose kandi agaca bugufa akavuga ngo nuko Imana yabishatse ariko ndazi ko ejo bizogenda neza. Tukiri ngaho hari gihe bishika umugabo gasanga ahembwa nk'ibihumbi 200 umugore nawe ahembwa miliyoni n'500 kaje kenshi twako tuvuga ku byerekeye iyo amafaranga adahari mu rugo ko bigenda cyangwa iyo hari ko bigenda ivyo kenshi bivugwa ko ngo umugore abasigaye aganza umugabo mu byibaza kwiki ivyo niko byari bikwiye kugenda siko bikwiye kugenda niko ndavuga. Urazi Gatieri wemera ngo mubane nuko wamukunze kandi Imana ishobora gucisha umugisha muri wewe cyangwa ucisha mu mugabo. Igihe ucishije muri wewe ukoreshe neza kubw'inyungu z'umuryango kandi ugume uri wa mugore nyene amahera ntacatuma ucufa fate kibanza kitari cyawe kuko Imana ize kuraba urugo narageze kubyigisha ko Imana iraba umugabo iraba umutwe. Igihe rero wowe umutwe uwuciye ukawusuzugura nta cubahiro kiba kiri mu muryango. Rero wowe ushaka ko ibintu bigenda neza kora ibintu ko Imana yabitegetse kuko Imana si ihinduka nishobora no guhindura ibyo yavuze twebwe nitwe twikonforma ku byo yavuze. Rero numva umugore nawe bakorera menshi nawe bafise menshi yakoreshe neza kubw'umuryango umugabo agomana icyubahiro cyakindi nyene kandi nawe nyene bituma n'ibyo akora yumva afise amahoro adasuzuguritse kuko umusuzuguye ashobora no gutuma ugira ubuzima bubi naho wowe uyakorera. None urazi gutaha mu rugo rutarimwe amahoro nyene bibabaza. Rero amahoro arakenewe amafaranga asiye kuzanira amahoro. Murakoze cyane mbere ko turangiza nagira kumbure twibaze nuwuhemwa ni novuga nuruhe ruhara rwa communication canke kuganira mu gihe umwasi yateye umugabo canke mu gihe umwasi yateye umugore. Urumva icyambere iyo umwasi yamaze kwinjira no kumenya d'abord ko yinjiye. Erega hari hana batamenya ko yinjiye. Wamaze kumenya ko yinjiye ibanga nirimo urasenga hanyuma ni waba ari wewe uri mwikosa ugaca bugufu gasaba imbabazi kugira ngo amahoro asubire kugaruka.
n'ahandi hoho urumva mutaye ndamenye ko umwasi yinjiye mugabo naho ubaze kubona ko habaye ikibazo kandi ukifuza ko gihera ukifuza ko ico kibazo gihera mukicara mukakiganirako hama mugasaba nimbabazi ubuzima bukabandanya turabashimiye cyane mwakoze nizera ko abantu badukurikiranye bafashijwe jewe numvise akantu gakomeye kanteye kwibaza ati yasha n'abari muri fiançailles aka kantu bazogakorere ko ni keza mu gihe umusore cyangwa umugabo adafise amahera uri umugore cyangwa umukobwa yafise muhereza bari basohokana muri fiançailles cyangwa ego ati muhereze abari gusohoka abari gusohokana bizomugarura icyubahiro yego navyo ni vyiza vre mu gihe mukundana birashoboka ko uyu munsi umukobwa aba yaronse umuhungu ataronse mukundana vraiment je nibaza ko atangorana ushobora kuvuga uti ingo tugende ntacakira je ndafise tugende ni vyiza vraiment ni urukundo nuko biderekana ko uri umuntu uzoshobora no kumwumva n'umugabo biramuha icizere kavuga ati uyu mukobwa kameme n'umuntu adakeneye ibintu kuri jewe erega hari abantu bama bakenera inyungu ku mugabo gusa muga nawe nk'umugore ni naco gituma navuze ngo umugore akwiye gukora kugira ngo nawe akontribiwe mu muryango kenshi ngira ngo nababivuze bavuze ngo umugabo aryoherwa iyo atanze umugore nawe akaryoherwa iyo yakiriye ego ubundi mugabo jewe sinumva ko noryoherwa gusa nanje ataco niko ndakora oya ega kubera ikije no kumva ko ndikimuga ntaco maze no ifoko n'umugore yumva ko nawe hari icyo ashoboye hari icyo amaze mu rugo oya n'umugabo kamuha jewe ndamuha nawe akama yego kandi kuva kera yego je nobona nk'umugabo wanje yambaye nabi kunda ndamugurira nawe abonye akantu keza kangurira ni plaisir kuri jewe kumubona asa neza murakoze cyane turabashimiye cyane twizeye ko n'abadukurikiye baryohewe kino kiganiro kikaba cyagufashije gisangize mugenzi wawe gisangize na couple uziziri guca mu bibazo bimeze gutya bazofashwa kandi uzowaciye kumugisha Yesu azoguhemba turangiza reka tumusaba dusengere noneho ubu siwe usenge oya ni webwe okay kasenge uri mwiza Mana kandi ugira neza ndagushimira ko witwararitse umuryango gusumba uko umuntu wese yovyiyumvira kuko umugambi wa mbere wo kugira umuryango niwe utanguje mu itongo rya Edeni n'ubu ndasenze mwami Imana ingo zose ziriko ziracamwe ibibazo ndasabye ngo ubushobozi bwawe mwami buce muri aya majambo tuganirire ahantu bugende bureme ikindi kirere mu mitima y'umugore n'umugabo kugira ngo bahinduke kubumwe nkuko wabitegetse wewe ubwawe ngo umugabo n'umugore ngo bazosigasana nyina ngo babumwe babumubiri umwe reka mwami Imana ureme ikindi kirere izariko zirasambuka uzubaka batandukanye bagira umutima kwiyunga kuko wewe mwami wanje umugambo ufitiye urugo n'umugambi mwiza ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe nkabanda bisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.